Oya uyu munsi twaje twambariye kuri filme yacu, filme urubuga gwitwa gute filme ngofe. We kora subscribe, una liking, ucija no muri comment, ugire akajambo kari kukoze wandika, nubwo utokwandika ibirenze banu kandika ati ndayikunze, hanyuma ibintu bica bimera neza cyane. Reka dutangure filme yacu uyu munsi bayiswe Baot. Iyi ni inkuru y'umugabo yitwa John. Uyu mugabo yagiye mu nyanja, acahuriramwe n'ibyago byinshi cyane kubera yahuriyemwe n'ijini. Uyu munsi niyo nkuru tugomba turabana n'umugabo yavyifashemwe gute. Uno mugabo dutangurana n'akatukiwe yaragiye kuroba, ariko ageze imbere hariho igipfungu cishi, hariho igipfungu cishi ntabwo yabasha kubona imbere. Agoma agenda imbere, ariko ageze imbere yacatangura kubona iboti, imeri nininya, ubwato bunininya, acabona umengo nta muntu n'umwe aburimwo. Acafata umwanzuro wo kubwinjiramo, acafata akato kiwe cakabohera iyo meri nini kugira nigaribuze nikaze guhava gatemba. Acitangura kwinjira mu meri, atangura kuyisuzuma. Uno mugabo nyimba vyamucanze sinzi yinjiye gusuzuma imeri y'abandi, hanyuma atangura gutembera mu meri kugira arabe yuko ho barimwe umuntu, ariko arabura umuntu. Yatembereye cyane, aratembera araburamwe umuntu. Hanyuma gerageje kwatsa ino meri, asanga ino meri ntabwo yaka, ni nkaho ino meri yamaze gupfa. Umugabo yatanguye gutembera kugira arabe nyene yuko yoraba harimwo n'utuntu yo kwitorera, ndibaza nivyo vyiyumviro bimuri mu mutwe. Yatanguye kuraba ijya nina arabe yuko hari umuntu yoba yasize ino meri, aramubura. Acagenda ku radio, atangura kurungika ubutumwa over, hari meri yabuze. Atangura kuvuga kuri radio nyene kugira ngo abaze yuko bari meri yabuze, ariko nta numwe yigeze amwumva. Biboneka kumengo ino meri mu kiyaga cayo nyene, ariko agiye kuraba hamwe yazirikira kakaboti kakatukiwe, yasanze atakariho. Acetora jomeri kugira arabe yuko hari umuntu yoba yakamwivye, ariko arakabura. Ubwo rero ahuye n'ivyago, agomba gume muri ino meri ya wenyene, imeri y'ibitangaza, imeri twabonye umengo yatanguye kudutera ubwoba. Yagumyemwo yo wenyene, akatu yari yajemwo kamaze gutwagwa, ntazina w'umuntu yagatwaye. Yatanguye kuraba map kugira arabe ahantu yoba herereye, ari karabura iyaja niyava. Ibintu bitangura kumucanga nyene. Acafata umwanzuro wo kwicara muri ugo rumeri, aceta kuno kwiyumvira uburyo ari buze kuvamwo. Ari ndibuze kuvamwo gute? Umusore yari yumviriye uburyo ari buze kuvamwo, bimutera n'umujinya mwinshi cyane. Acagenda kuba arakora ino meri kubera yabonye umengo niyaka, arayatsa irakunda. Acitangura kwishima, umunezero wese wari mwinshi, vyari vyishimo vyinshi. Acagenda kuri radio yongera guhamagara kugira babwire yuko ari meri yabuze. Acasubira hejuru agenda kunyara, ariko hajya arimwe aranyara, ikintu camusugumye ni nkaho hari umuntu ataboneka yamusugumye. Umuhungu agiye kugwa mu mazi, yagize amahigwe arifata, acitangura kugwana no gusubira hejuru. Mbega n'amahigwe. Ino meri nyimba irimwe abarozi ntumbaza, ariko mbona umengo uno muhungu agasunikwa n'ibintu tutazi. Umuhungu yagize ubwoba, acagenda mu toilette, ariko ari mu toilette ivyamubayeho sikindi. Yahise yumva umengo hari umuntu afunze umuryango, ariko ntiyavyitaye kubera ari wenyene. Ariko agiye kugura umuryango ucuranka, umuryango uranka nyene, uranka kuguruka, ni nkaho hari umuntu yamufungiye, ni nkaho hari umuntu ari andani yamufungiyemwo ngaha. Umusore yatanguye gukoresha ubuhinga bwiwe bwose bwo kugurura umuryango, akoresha ingufu kugira yugurure. Atangura gutekereza, ariko yuguruza ibiceri asanzwe afise mu mufuko, ariko vyose biranka. Atangura kuraba nyene, atangura gusaba n'imbabazi umuntu arimwo amwugururira, ariko umuntu arimwo ni nkaho yase kumwugururira. Ino mere twabonye ari irimwo wenyene. Mbega uwo muntu amwugaranye wewe ninde? Uwo muntu amwugaranye ninde? Kumengo ino meri rimwe ibintu vy'ivyago vyinshi cyane. Arevye ku ruhande yabonye amaraso, atangura kugira ubwoba. Ino meri ni nkaho yica abantu. Yatanguye kurondera ubuhinga bwo kugurura, yuguruza imikasi, yuguruza inzembe kugira arabe yuko yo kugurura. Ariko arebeye mu idirisha yabonye hari yindi meri irimwo iraza. Yahise atangura kurondera uburyo yosohoka kugira agende ijya meri mukura ahari. Ariko ijya meri arimwe arayiraba, yabona umengo ije kugongana na buno bwato. Atangura kuduza agahuzu kugira baze bamutabare, bashobore no guhagarika imeri ntiyavigongana niye arimo. Mungu yatanguye gupanika. Icyumba yamaze kugifungirwamwo, sinzi ko kino cyumba ribuze kugifamo gute. Yatanguye gusohora umugozi hanze, ariko umugozi awusohoye hanze wahise ugenda muri engine y'ubwato, utangura kumuniga. Yari nyimba yari wishize mu mwizo, sinumbaze watanguye kumuniga, ariko siwe yabonye arikuyemwe habuze gatoya ngo no musore apfe. Ininguvu zamaze kumuherana. Uwamwugaranye we yamwugaranye nta na gahunda afise yo kuza kumurekura. Umuhungu
umuhungu yabonye ya meri ije ikagongana na bwa bwato, ya meri imwe y'imizigo imwe twamwe turabona hanze yaje igongana n'ubwato. Umuhungu bica bituma ajyama, yavyutse asanga amazi yatanguye kwinjira mu bwato. Amazi yari yatanguye kwinjira mu bwato, atangura kubwira wa muntu yamwugarana mwugurura, ariko umuntu yamwugaranye ntawo tuzi, nta nuko arimwe arashobora kwishura, sinzi nyimba ari umuzimu. Yatanguye kurondera uburyo yonwa amazi, inyota ni nyinshi cyane, afise inyota ashaka kunwa amazi, ariko nta n'amazi arimwe arabasha kubona. Amazi nayo mu nyanza sinzi uyanyoye vyo kubako, kubera ngo ndakubona abantu benshi batayakunda batayafana. Ubwato bwatanguye kuzura amazi. Umuhungu nyene inguvu zamaze guhera, n'inguvu zo kugwana, amanyama gumagaruka akagenda kongera kuraba yuko yo kugura umuryango. Ijoro yarakwiye, ijoro riraza, batwereka ubwato burimwe buritwara, raba direction mwe batwara vora, iboneka nk'umengo imwe iritwara, ariko bwa bwato kubera bwagunzwe na ya meri vyagonganye, bisa nkaho bwononekaye, butangura kwinjiramwo amazi n'imvura iragwa. Umusore batwereka ngaha ahantu haryamye, yavyutse abona ari mu mazi, amazi yamaze kuba menshi cyane, ni nkaho bwa bwato bunini nya burimwo buribira. Umusore aracisinziriye, ntazi n'ivyendereye mu nkambi, yahise avyuka. Akimara kuvyuka abona amazi yamwanye mesha, aca yumva umengo hari umuntu yuguruye wa muryango umwe wari wanse kuguruka kuva kare. Umuryango wahise uhindika, aca arasohoka ava muri ca cumba kimwe yari yafungiwemwo. Ubu akimara kubona asohotse, yahise atomboza nyene kubera yari gupfiramwo, yaciye asifayo hejuru kugira agende kuba arasama akayaga, naho ubundi muri kya cumba habuze gato nga hapfiremwo. Umusore yacatangura kurondera imigozi kugira ave muri buno bwato, naho ubundi atavuye muri buno bwato arabona yo bipfiramwo. Yacatangura kurondera uburyo yovamwo muri buno bwato, yinjira kurondera ibikoresho biri buze kumufasha kuvamwo muri ubwo bwato. Acatora nyimba ari imido, acatora n'urubaho, urubaho, acaragenda yubaka akantu k'akato gatoya ari buze gucamwo, yihanutuzi nyene kugira ave muri buno bwato, naho undi buno bwato tabuvuyemwo wosanga abupfiriyemwo. Yahise afata umwanzuro wo kwitegura kugira ave muri buno bwato, naho ubundi wosanga abipfiriyemwo. Yihungira ave impande ya buno bwato, yitahira muhira. Mbega ari buze gushobora kuva ngaha kumega buno bwato, nabonye umengo burimwo abadayimoni. Umusore yaragiye abonye haiza akanya kanininya, abona bwa bwato buguma buhagaze ahantu, kandi yaguma yibaza ko buno bwato buri buze kwibira kubera bwari bwagonganye n'ubundi. Yabonye ubwato butibira, camenya yuko buno bwato butari buze kwibira, kandi akato yari yakoze yabona karimo karamurusha cyane. Acafata umugambi wo kwinjira muri bwa bwato abusubiramwo, acatangura kurondera uburyo yogabanya amazi, kubera amazi yari yamaze kwinjira menshi muri buno bwato. Acatangura kurondera uburyo yoyasohora, atangura kuyasohora kugira avemwe muri buno bwato, nibuze guhapfa buza bora namutera n'amakenga. Umusore atangura gukora ubuhinga bwose kugira rabe yuko ino meri yoyishira ku murongo, yoyishira ku murongo kugira ashobore kuva muri buno bwato, kubera buno bwato arabona umengo n'ubw'imyaku, rimwe boramwanduza imyaku yasubiye ku radio kugira abatelefone avuga opfa, ariko byaranze nta muntu numwe ashobora kumwumva. Ni ngombwa rero yicare atuze, hanyuma ibintu bigende neza cyane. Ubwato yarabushize ku murongo, ariko nubwo ari mwaratsa ntabwo urimo barabasha kwaka kubera wa mugozi wamaze kugenda muri engine ukabwica. Umusore yabonye umengo hari ubundi bwato burimwo buraza, acagenda kwinjira muri kakato kiwe, atangura kugenda kugira agende kuri buriya bwato abonye burimwo buraza, agende bumutware buhave ure mutabara. Ariko ca kimeri kimwe asize inyuma, kimwe umengo kirimwo amadiamond catanguye kumukurikira kugira gishobore kumugonga. Umusore yagerageje kwirukanka cyane, ariko kimwe kiramukurikira cyatwe gatungu kimugonga, acarasimbira mu mazi, kica kiguma kigenda. Hanyuma yabonye na ya meri imwe yari gusaba ufasha igiye kuri ivyo. Rero no rumeri rurimwe abadayimoni ntirushaka yuko no muhungu ashobora gukira ngapfemwo, niyo mpamvu rudashaka yuko no mugabo ashobora gutoroka. Umugabo yanse gusubirayo, ariko akimara kumva imbeho yo mwijoro mazi akanyinka nka barafu, yahise yoga asubira muri ya meri.
ino mere sinzi kuno musore amuno mugabo azoshobora kuyivamwo kubera buri ko agerageje gutoroka bica vyanka. Umusore yasubiye atangura kwifuka, imbeho yumva ni nyinshi kuva kare yari yamya atinya gusubiramwo muri buno bwato, ariko amarohero yongeye gusubiramwo, sinzi yuko ari buze gukira. Umusore yaragiye atangura kwiyumvira uburyo ari buze kubigenda, sinzi ko ari buze gusohoka muri buno bwato kubera buno bwato bwamubereye ibyago vyinshi cyane. Yabonywe nakandi be yamaze kugaranwa mu kumba yari yarayemwo, biramugora uburyo ari buze kuvamwo. Ni ibyago vyinshi cyane mana, nyimbari no muzimu, nyimbari no mudayimoni, sinzi ntushaka yuko uno muhungu agira n'amahoro. Ahantu agiye gatoya ucumushiramwo nyine akantu kugira abana nibuka, kumbe bwa bwato gusa nkaho burimwo baramutwara ahantu busa nkaho burimwo baramutwara ku kigwa runaka. Umusore aguma agwa, ibikomere vyatanguye kuba vyose, ubwato harano bwatanguye kumutwara. Umusore atangura kugira ubwoba kubera buno bwato ntabwo yigera abwizera na gatoya. Ubwato bwaragiye, ariko umusore ni nkaho yamaze kwihebura, abona umengo nyene agiye gupfa, sinzi ibiri buze kumubaho. Reka tubandanye filime yacu turabe uno muhungu biri buze kumugendekera gute muri buno bwato. Ariko arebeye mu kadirisha yabonye ashitse ku nkombe ku kigwa, abona umengo barashitse, atangura kwishima kubera ahantu ashitse arabona umengo ari buze gukira. Bwa bwato bwaraje buhita nyene bwiparika neza nk'umengo n'umuntu yarabuyoboye. Umusore ashita aravamwo, acatora urubando kubera yibajije yuko ari umuntu yari mwaramukinisha. Acatora urubando, umuntu wari wese ari buze gusanga kuri kino kigwa ari buze kumukubita, kuri no ngomba ari buze kumukubita. Yagiye atora n'urubando n'umujinya mwisha afise, nta kuntu bo mushira mu bwato bakagoma baza baramukinisha. Ariko wibuke burya bwato butwagwa ni daimoni, sinzi nyimba rimwe ararondira daimoni aba ari ryo aza gukubita. Umusore yaratembeye arabura, areza kanya cyabona bwa bwato buragiye buritwaye. Uno musore yaramutangaje cyane. Ubwato nta muntu numwe burimwo, buno bwato bisa nkaho bugiye kurondera uyundi muntu bushobora guhangayikisha, uyundi muntu bushobora gutera ubwoba nk'uyu musore. Uyu musore yabonye umengo hari ikindi kigwa kwiri ku ruhande, acafata umwanzuro wo kurira ko kanara kari ngaho kugira arabe neza. Vafyukiye ku rundi ruhande acabona ibintu biramutangaza cyane. Abonye ibiki? Yabonye uruhande rurimwo abantu barimwo baroga, acabona na kakato kiwe kamwe twatangura na filime akaca kabura. Yahise abona na kakato, atangura kubona nabandi bantu ku ruhande bakina, habona nubundi bwato bwishi, abona na bwa bwato uko bugenda. Uno musore yacatangura kwiyumvira ko ari indoto, ariko bijya vyose twabona ntabwo yari indoto, ahubwo vyamubayeko. Cyo no kubwira coco niwe bagiye gukora subscribe. Mbega reka ndakwibariza ikibazo, uri muraraba ino filime, mbega ari wewe bino bintu bikubaye ku bwa mbere warugiye kuroba? Nk'ubu uri mushasha mu bantu bagiye kuroba, ukaca wurira ubwato hanyuma bikaca bikugendekera nk'uku vyagendekeye uno mugabo, mbega wewe wocu bigenza gute? Bandike ngaho muri comment. Kandi no kubwira coco ntubage gukora subscribe kugira tugume tubazanira ifilime umucango wanyu no kudukorera subscribe. No kubwira coco tuzorire ku yindi video. Bye bye. Bayitwa Baot.